Burundo Canadien ibintu vya gutyo onye urumva barashira ko akantu ka abana nabo akamenya ko kantu pourquoi bagashirako ifo kukabigisha ukababwira pourquoi bashira ko ako kantu. Wow. None ga Madame Jo muri iyo communauté y'abarundi en fait mufise ama activité nyabaki mukora ego mwambwiye yuko hariyo communauté muhura mufise ahantu muhurira none aho hantu muhurira ni hehe mwaronse gute byagenze gute? Ni centre nuzenya communautaire abajejwe abarongozi banuze ba communauté barakoze cyane barashikiriza ivyumviro leta ya Canada irabashigikira. Leta ya Canada irashigikira amaculture atandukanye yego hama barashikiriza ivyumviro irabumvira iraheza irabaha ikibanza bakoreramwo aho twidagadura. Ubu dufise ama projet menshi cyane ubu twaratanguje ibijanye n'intambo z'ikirundi hazoba n'ibindi hariho n'abazovuka bariko bariyumvira kuzogira n'ama cuisine à la burundaise tugateka intete amateke ibiki nabo nyene bazoza n'indi bintu byose ingabire zose zikorerwa mu Burundi tukazerekana muri iyo centre kera bagenda baravuka bukebuke baramaze kuvuka batamba ikirundi hazovuka n'abagira cuisine hazovuka n'abajisha inkoko hazovuka n'abajisha ibirago havuka ibintu byose bikorerwa i Burundi bazovuka kuko byose nibaza ko muri communauté yacu ibintu bijanye n'imico kama biremewe bijana kwijana. Wow. None ga Madame Jo bon haramaze kuvuka abigisha ikirundi rero bigisha ikirundi abigisha ikirundi abana bavukiye hano muri Canada n'abana banje sikavuga ikirundi nkatangara Jesus ni hatari kubera uwo mwigisha wabo nyine ndashaka gusanga umwana anduta kuvuga ikirundi oya ntibaragira kukuruta mugabo paraporo yaho bavukiye baragerageza vraiment. Wow. Urumva ya mico les amis hariho abantu usanga bagenda hanze bakabayo bakabyarayo ari abarundi ari ugasanga ntibigisha imico abana babo imico canye ururimi rw'iyo bavuye wewe nka Madame Jo uri umurundi kazi kandi ufise abana bavukiye ino nige ko hanura abandi barundi babyaye abana bari ino bavukiye ino nyene ariko badashaka kubaha imico y'ikirundi canke kubigisha ikirundi ubabwiye iki? Ndabahanuye kwigisha abana ururimi ndakubwira ikintu kimwe racine ni ikintu racine no kuvuga n'igiti kitagira umuzi uramaze kubona kirapfa kikabora ifo ko umwana amenya se racine ni ikintu gikomeye ni ingabire y'Imana kubona Imana yaraguhaye igihugu aho uvukira aho widagadura aho ugira imico rero abana no kubigisha ico kirundi bakakimenya bakamenya amarasine yabo bakamenya ati tuva muri iki gihugu bakagikunda bientôt nibakura bazogikorera bazotaha i Burundi bagikorere bibuke bagishiremo imigambi ahandi ho dutanguye kwibagiza amarasine abana babo bakura ariyo deséquilibre baronka deséquilibre les Amerika gushika n'ubu baracakora babakuye muri Afrika n'aba esclave bama bariko bararirimba ko umunsi umwe bazosubira muri Afrika kubera iki hariyo manque babuze hariyo ku abantu bari Amerika hari ikintu babuze cyane ca racine harakano bavuze ko turafise chance yo kuba dufise amaracine tuhazi kandi twemerwa mu gihugu cacu numva ico kintu ako gaciro nitwereka ko none Madame Jo jewe namye ndaraba kare ako kantu kagoma katubwira ati ngo tourner à gauche tourner à droite ivyo nibiki kuki oya narabonye mu miduga yose yanga muri Canada Dimo iyo maze kugenderamwo
haba harimo GPS kubera abantu mukoresha GPS eske ino nihorosha kuboroka ku buryo wamenye uti nakaba hano wapi ntivyoroshe vraiment hari ahantu boroka nk'ubu byari ahantu ushaka kugenda ata GPS mfise muga hariyo n'ahantu ntashobora ko ntuzenya Canada ni nini n'amavire yaho ni manini urashaka kubona nka province isumba Burundi inshuro zingahe ya inshuro zingahe urumva ni hanini kandi uramaze kubona Canada amazu yaho yose umenga arasa bisaba yuko nto kwiyorienta facilema muga bari abafise iyo don yo kuboroka bari yorienta abashaka kugenda Canada yose ata GPS baborotse nyene amabarabara yose barayikubita mugabo si bose bafise iyo don wow ariko ntuzenya turakoresha GPS kugira dushike nkaje ntaho nzi vraiment sino kugira ngo ndahazi hose maka GPS aho ngenda hose ni GPS yego hariho nk'abatama bakera bakoresha bo amakarte gashoneta nibo ni banakoresha na telefone n'abakera nyene yego wow ndabona duciye ku runtu basha ni mu ndabiro batima basha ndaya nkororo umengo n'urustade n'urutero umengo n'urutere bakinira nk'imipira sinzi birashoboka ngira ni bisade baba we hari amashuri hari amastade hari amamole hari ndabona ari imbere ni stade y'umupira kuko ndabona umengo iriko esami no Canada ni nziza il est vrai klima yaho ni yorohera abantu jewe narakubiswa amakofi n'imbeho kuva nkishika jewe sisohoka singenda kuyerera nkuko nawe arayerera mu Burundi mu Burundi narayerera gose witekeye nk'umusazi naho nyene abaga aya mafrena nyene ni yoroshe urumva turafrena nuko nyene bon madame Jo ndafite ikibazo maze kubazwa n'abantu benshi dumwa numvise nkiri mu Burundi benshi bamye bashaka kumenya none est-ce Canada kubera iki abarundi benshi birukira kugenda za Montreal Quebec kuko benshi nitwumva nta murundi ndumva ambwira ngo jewe ngo fise visa ngiye muri tuvuge Ottawa Ontario izo za Ottawa Ontario za Edmonton ubumva gake ariko benshi usanga ari za Quebec Montreal Quebec niko bivuga igifaransa natwe turazi ko twize igifaransa tura francophone kugira baje kwintegra muri ivyo vyose ifo ko baba bazi icongereza uraciga mugabo imisi ya mbere kubera utarabuze ati nzokwiga ishuri rya ntubuzi Canada ahantu hambere horoshe ni za Montreal za Quebec kubera ariyo le français ari le français bashaka kwintegra ukugenda uramenya amalangue kubera ntuzenya le Canada c'est bilingue vous arriverez à destination ni bilingue Canada ni bilingue ivuga ni français anglais umaze kumenya icyongereza urashobora kwintegra mu yandi manuze province anglophone yego hari abaca biyintegra bica biba easy mugabo benshi bakunda gushikira mu gifaransa mugabo si kuvuga ngo ni bose hariyo n'abarundi batashoboye kuronka chance yo kuba mu mapays francophone nk'abaye za Tanzania za Kenya abo bose urumva na anglophone ntibaronse iyo chance y'igifaransa benshi baca biyintegra mu mapays francophone anglophone kubera le système bakuriyemo yego Madame Jo ko mbona dukatse ahantu hari ibintu by'ibintare tugiye hehe ani mu Bashinwa ni Lucky 97 bagurisha utuntu twinshi dutandukanye ngiye kugura je mu bisanzwe turakora amasambusa yego muri ya communauté yacu turakora amasambusa tugiye kugura amapate hari utuntu mu produisa n'abandi badamu twakora amasambusa bakadushorera amafaranga avuyemo aragura ama uniforme y'abo bana y'ikirundi wow aragura udufungurwa abana barira yo bariko baratamba yego aragira iduka aradufasha mu programme menshi kugira urazi uri kurera abana na matériel didactique biragendana kandi kidi matériel didactique nayo ça demande de l'argent nico gituma natwe tuca dukora na communauté iradushigikira cyane natwe tukayereka ko turiko turakora so kuvuga ngo nitwe twenyene dukora oya turashikikirwa vraiment wow hama ikadushigikira okay reka rero twinjire turabe ukuntu hameze ndibaza ntibatubuza gufilma
Yego. aha muri Canada hari liberté urafirima mugabo ufirimye umuntu akakwitwarira sinzi amafaranga arasundura basha oya urafise droit gukamera ibintu byose bibiri ngaha mugabo ntufise droit gukamera umuntu kuko ari abantu badakunda amayimaje yo mu YouTube. Okay umva rero bagucakiye urwo rubanza urutsinze nibo nyine urutsinda mutababaje. Okay reka twinjire we mfite gukamera abo bantu reka twinjire sawa. Let's go. Agapapayi murakaronka turaronka n'inyungu ngaha ibishayote turabizi wowe ntabyuzi n'abantu bakuriye muri kampani Burundi mu misozi ashote kararyoshye kandi ni santé. wow iyi ni imene yose izenze imwe bakoresha ama barbecue. Wow. Ivyo muri ko mutora nibiki? Amapate y'isambusa. Isambusa vraiment. Biva hehe? Izo pate zikorerwa hehe? Mutoramwo zingahe? Komba izikora isambusa amajana 5. Kamwe kabarimo zingahe? 20. Okay. Iyo ni imyumbati. Right?